kabanje kumugandagura mugabo ivyo byose vyafatwa minenegwe kuko n'abafasha biwe ntibavyemera yuko bashobora gutembagaza intwaro yitorewe n'abanyagihugu ubwabo. Reka Louis hamwe n'ubusa abidushikire. Kwigenekerezo rya 18 gitugutu mu 1993 ubutegetsi bushasha bwa Melchior Ndadaye bwari bumaze kurusimba gatatu kose. Umugwi wabo twita basomambike ntibigeze baruhuka, bagumye baringaniza gutembagaza ubwo butegetsi naho bwari bwitorewe n'abanyagihugu. Barabandanije rero gufundikanya ku munsi kuva Ndadaye atarashikira ubutegetsi naho bushikiriye kubutembagaza vyanke bikunde. Ubwa kane hoho atari nabwo bwa nyuma bari baringanije ku mwaka ubuzima. Uko kwezi kwa gitugutu Melchior Ndadaye nabo bari bafadikanije kurongora igihugu, ntibigeze baronka gahengwe. Abashaka ubutegetsi bwabo babamako n'agahiri, ahubwo ihibambewe babamako n'inkoho n'ibiduga vy'intambara. Mu ntango z'uko kwezi kwa gitugutu Perezida Melchior Ndadaye aganutse avuye muri leta zunze ubumwe za Amerika yahaswe kugandagurirwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura hari kwigenekerezo rya 4 gitugutu. Abari bamucungereye ubuzima barahamereye magabo, barankako akagwi bazi neza kuko abashaka gusubirira Melchior Ndadaye barabo yasubiriye ku butegetsi biciye mu matora, batari bayoberanye, baciye bakingira rero Perezida Ndadaye bihagije. Abashaka kumugandagura barabura aho bamenera. Kapiteni Gratien Rukindikiza, umwe mu shigwa rimenetse mu ntwazangabo zari zijejwe gucungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu, ari muri abo bahakaniye ako kagwi gutembagaza ubutegetsi, ariko cane no kugandagura umukuru w'igihugu. Gratien Rukindikiza ni w'ico gihe yavyibonerako, aratubwira ingene uyo munsi umukuru w'igihugu yarusimvye. Byari byateguye ko bamwicira ku kibuga c'indege, ariko aruruka yurutse indege. Nanje muri ico gihe yaza nko kuwa Mungu, twari twaraye ku kibuga c'indege tuhacunze turi aha abantu bose bashobora kumutega imitego aho boba bari. Hanyuma ngira benshi nk'abaravye amasanamu yo kuri televiziyo baravyibuka igihe umukuru w'igihugu yava yuruka indege, mu bisanzwe niba bari imbere agenda aramutsa abantu, ariko ico gihe ntiyasiyo yari imbere, ni jewe nari imbere n'uwundi musirikare tumukingira, abantu babona ukuboko, ariko we yari inyuma. Twari twabipanze yuko mwogira karasa yuko yorasa twebwe, hanyuma umukuru w'igihugu nawe asubira mu ndege, urumva twe twaca tumwigura. No mu kugira ngo agende mu modoka, ntiyagiye mu modoka iri kw'idarapo y'igihugu, yagiye mu modoka yindi. Twapanze ingene habaye ikintu mu modoka ikigaruka ikarika izindi zikabandanya. Melchior Ndadaye n'inyuma y'uwo munsi ntiyigeze ahagarika amabanga yiwe yo kurongora igihugu, ariko kandi akaguma agerageza kuganira n'abo bashaka kumwaka ubutegetsi, ariko kandi no kumwica naho atabamenya neza baribo, baguma binyegeje bamwinyegeza mu nkinda. Ariko rero ako kagwi twise basomambike kuko karakadasohoka koko ntikamaramaye, kagumye gategura, gakosora, gasubiramo neza ivyakagoye mu byo kategura byo gutembagaza ubutegetsi bikabankira. Ako kagwi twise basomambike bagumye batega imitego umukuru w'igihugu kugira barabe ko yoteba akagwa mu vyara vyabo. Niho rero bafundikanye ikinyoma, baca baragerageza uko bashoboye kose. Kapiteni Gratien Rukindikiza aja mu babwirizwa gutegura urugendo rw'umukuru w'igihugu muri Île Maurice, aca rero agenda imbere. Yabwizwa rero no kugaruka inyuma nk'uko bisanzwe bigenda. Ako kagwi kari kazi ko ari washobora kubabera intambamyi nk'uko byari byagenze kwigenekezo rya 4 gitugutu. Aho hose babesha ngo umufasoni w'umukuru w'igihugu, umufasoni Laurence Ndadaye yabisabye nahoshwe. Gratien Rukindikiza ni wabizi neza. Byari biteganije ko tujana hama tukagarukana. Hanyuma umunsi umwe saa yine bambwira directeur de cabinet wiwe na chef wa protocole ari bo Ndwabike na Ndayegamiye,
ambwira ko nteza kurira indege kandi bantegeka yuko ntegerezwa kujana n'uvukana na Mukandadaye tarasanzwe agenda muri urwo rugendo je muri presidence bampaye amahera mu minwe barampfumbatishije mu minwe ati ngaye agenda wimenye hanyuma n'indege mbere nafashe byari bigoranye kurira indege twayuriye aho ujya burira amabisi ngira ngo babibona bijumbura twatanga igiturire mwumva yuko tutagenda nk'abantu bari guserukira igihugu hanyuma ico gihe je nico gituma rero tubigarutsemo ndibaza ngira tuza kubivugana nico gituma rero muravye abantu bandungika abasoda kuko si bikomago ntiyarazi ico nkora ntese nashobora naje kwemera yuko mba nkora ivyo bikomaga ari karakontrol hanyuma urumva haraho baci bafatanya bandungitse nibo bari baje amakudeta naba kandi ico batangaza nuko abo bantu barabizigirwa b'umukuru w'igihugu bakongera bakaba abafodebu mbere bongeye ko bakongera akabana abantu bamwe bashobora kwibaza ngo icyamwumva yuko byari byateguye yuko bamwica agarutse jewe ntarasubira gutahuka i Burundi. Melchior Ndadaye rero yavuye muri Île Maurice anezerewe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'Ubufaransa na Afrika yari yumvirijwe ariko aho hose bamwe bakatamanikirwa twise ko aribo basoma mbike nta gahengwe baho umukuru w'igihugu kuri uyo munsi hari nkuno munsi President Ndadaye yari kwakirwa n'amasasu ku kibuga c'indege